mwaramutse ariko barakurikira kino kiganiro tugiye tugaruke kuri iki kibazo kimaze iminsi leta y'u Burundi ivuga ko igiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni kwemeza icyo yita ihonyabwoko ry'abahutu bakorewe mu 72 ikaba iherutse gukoresha inama muri New York, inama yabereye hambavu y'indi nama ariko iraba reka mbere n'userukira Burundi muri ONU agasaba neza yuko icyo hokwemezwa icyaha cy'ihonyabwoko ryakorewe abahutu 72. Twagira tuganire n'abantu batatu uno munsi kugira turabe ico kibazo uko kiteye nuko abarundi boba bari barumvikanye aho cobuca. Umushinga ntahe bamvuyimvira Frederico Yarobu cegera c'umukuru w'igihugu. Umushinga ntahe bamvuyimvira mwiriwe neza Gayinoso. Mwiriwe. Umushinga ntahe Karaveri Mbonima mwiriwe ga Pierre Claver. Mwiriwe neza, mwiriwe mwese turiko tujyana ikiganiro. Nibyagenda neza na Dr. Rugambarara araza kuza ariko araza mu kiganiro nawe. Reka mpere kuri wowe Karaveri, kubona leta y'u Burundi ija muri mushyirahamwe mpuzamakungu kuvuga ati turasabye yuko ibyabaye 72 twebwe leta y'u Burundi twita ihonyabwoko ry'abahutu, mwe mubona bitewe n'iki? Murabyemera, murabyemeza nabwo? Urabona kuva mu mwaka w'1972 urabona imyaka yaciye ko atari mike, ariko jewe igituma nemeye kuza muri iki kiganiro ni uko ibyabaye byose mu 1972 nari nkuze nabibonye nabikurikiranye, hama uko abantu bagiye baza bavuka bakura nakurikiranye ibiganiro byinshi bagiye bagira. Rero uno munsi niho novuga ko hari umugambwe CNDD-FDD uri kurasaba yuko kwemezwa ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972. Ego ibyo kubisaba si bibi, uwo ari we wese ashobora kubisaba, ni uburenganzira bw'umwe wese, nawe yoba jewe nawe yoba wewe ugira uti ndasabye Nations Unies kugira yemeze ko mu Burundi habaye ihonyabwoko. Hariho n'amasentare yahabaye, hariho abantu bize iby'amategeko. Aha nogaruka ku manza zagiye ziracibwa inyuma y'72. Hariho ubundi bwicanyi bwabaye busa n'ubw'72 1993, habaye ubwicanyi bukomeye cyane naho nyene, ariko icyo bitandukaniye ko nuko hariho imanza zaciwe zigacibwa abagirizwa kuba barisha abantu. Ariko rero abacamanza b'icyo gihe kandi babinonosoye, bamwe baraminuje n'abadogiteri Andrua. Aha novuga nka Gacuko Leonard yari perezida wa sentare Rubamba, niko babyita les chambres criminelles. Ndibukayo n'undi mudamu yitwa Domitira, nawe nyene yarongoye izo sentare. Hanyuma baciriye imanza abantu benshi. Jewe nakurikirana ibintu by'abanyoro, hari abanyoro barenga 400 bari bamaze gucibwa imanza zo gupfa, bari bapfungiwe mu mabohero atandukanye, ariko benshi baca babazana mu ibohero rya Mpimba, bose niho babapoperaniriza. Rero muri 72 aho bitandukaniye nuko atamanza zigeze zicibwa, nta n'amatohoza yigeze ahaba. Rero abo rero bariko baragira ati ko turasaba yuko Nations Unies yokwemeza yuko habaye ihonyabwoko. Jewe nti ni uburenganzira bwabo, nibatora ivyemezo bakabona
yuko ibyo bariko baratanga bikwiye, hanyuma nasiyo dini ikazofata ingingo. Ibyo si bibi n'ibyaba bize guhana abakoze ibyo byaha, ariko rero jewe ndavye abari bahari icyo gihe mu 1972 abitwa ngo bari, kuko burya kugira habe ihonyabwoko si abantu bonyene barigira, hategerezwa kuba hari n'ukuboko kwa leta, ukuboko kw'abategetsi. None muri icyo gihe ko bagiye i Arusha bakicarana hama bagafata ingingo, ko batasavye mu byo basaba ati 72 bijemwe byemeze ko habaye ihonyabwoko. Ariko rero gushika ubu ndabona yuko bakobeje cyane. Jewe n'ukuri nkagira nti ababishaka ntibabandanye, ariko nuzeye ingingo yose izova kuri abo bajejwe gufata ingingo bakemeza yuko ico cyaha cyabaye. None ko ari abaca bagirizwa icyo cyaha bazofata bande? Ko mbona jewe abo nzi bose bari ku butegetsi icyo gihe, nukuri jewe sinzi yuko hari abagisigaye. Abasigaye n'abavutse ejo bundi, na twebwe twari abanyeshuri batoya, ntawe uzoza kumbaza ngo niho narindi ngo nabibonye ngo nagizeho nyabwoko. Mugabe ikimbabaza gusa nuko batabafata muri ruvange, bagafata muri rusangi, bakagomba kwagiriza n'umwana w'ejo wundi avutse hirya y'ejo ngo ko badasangiye ubwoko ngo ni umujenosidere, hanyuma bagacafata muri rusangi ngo abatutsi bagize ihonyabwoko ry'abahutu. Bagera mu kindi gihe nko muri 1993 abandi bakagira ati abahutu bagize ihonyabwoko ry'abatutsi, ibintu nk'ibyo. Rero jewe gusaba ubutungane ku kintu icyo ari cyo cyose, ububabaye kubusaba si bibi, mugabo bibi ni ukuza barambika amabara abantu, bafatanaka bakamuraba ngo wewe ngo wagizeho nyabwoko, nuko uwo muntu atariho yarari, nuko n'uwo atari bwavuke barakimugerekako. Aho rero baca imanza bazozica, mugabo turavye ingene bagiye Arusha bagapfundikanya icyo kintu ntibakigarukane. Ubu nivyo bari bafashe ati ibi turavyumvikanye ko byose babisamuye byose, reka rero n'abandi bazoza bace bagenda muri Nations Unies, nabo bace basaba ati nimurabe ubwicanyi bwabaye bwose no muri 1993, murabe yuko ataho nyabwoko ryahabaye. Aha rero hagiye kuba abantu bazoza bameze nk'abariko barahiganwa mu gusaba yuko habaye amahonyabwoko. Reka mendageze ngaho. Urakoze cyane mushinga ntaye bamvimvira Frederic. Arusha mwari mwumvikanye iki ku byerekeye amabi yakorewe abarundi haba 73, 72, 93 n'ibyakurikiye hanyuma? Mwari mwumvikanye ko byogenda gute kugira bitora inzira kugira tubyumve kimwe abarundi bose? Kugira ngo abarundi twese tumenye inzira turi bufate, twari twavuganye yuko haba amakomisiyo abiri, imigwi ibiri. Umurwi wa mbere ujejwe gukurikirana ibyabaye mu Burundi, ico mu Kifaransa bita CNVR, Commission Nationale Vérité Réconciliation. Uwo murwi akazi kawo kwari gutohoza amabi yabaye mu gihugu kuva mu 1962 gushika umwaka w'ibihumbi 2000, nukuvuga umunsi amasezerano ya Arusha ashigwako igikumo. Uko niko twari twabivuganye. Hanyuma turavugana yuko kandi kugira ngo abo barakoze amabi y'ubwoko butatu, nukuvuga ihonyabwoko, amabi amabahotera ikiremwa muntu, le crime contre l'humanité, n'ibyaha byo mu ntambara, le crime de guerre, yuko hoza umurwi mpuzamakungu urimwo abahinga baza gutohoza, hanyuma kandi hakaherekezwa na sentare mpuzamakungu iza kudufasha
kuhana mwene ivyo vyaha, kuko twavuga yuko ivyo vyaha bidashobora guhanwa n'amasentare y'abarundi, ko bibwirizwa guhanwa na sentare mpuzamakungu. Uko niko twari twavyumvikanye. Aho rero CNDD FDD iziye yaciye ibihindura ko ibanza gusesa amasezerano ya Arusha, ica yigirira izindi ntumbero zidasa n'izo twari twarashinze, kuko bavuga bati reka twigemure kuri CNVR, icike CVR idufashe, hanyuma tuze tumenye ibyabaye. Mugabo namwe ngani ngaruke ko kuri uwo murwi wa mbere CNVR utarufise uburenganzira bwo kuvuga ngo ibyaha vyitwa genocide, vyitwa contre l'humanité, vyitwa crime de guerre, kuko abarundi tutabifitiye uburenganzira. Ari naco gituma twasaba uwo murwi mpuzamakungu ufitiye uburenganzira bwo kuvuga ngo iki citwa uku, iki citwa uku, iki citwa uku. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko CNDD-FDD irungitse awo mukuru w'umurwi, ni kuvuga Pierre Claver Ndayicariye, gusaba ko 72 hemezwa ko habaye ihonyabwoko. Urumva bobo ni politiki baba barimwo barakina, kandi amabi yabaye abwirizwa kumenywa ingene yokwitwa, birumvikana. Ikibazo j'abaho ndagishira ni uko batakoze ibikorwa ngo bahere kuri iriya tariki bari bavuganye, bahagere kuri tariki yindi, ni ukuvuga gushika mu mwaka wa 2008. Siko bagize ibindi, hanyuma kubera ko bavuga ati turafisemwo inyungu. Ikindi naco novuga nuko bamaze kubona mu myaka iheze yuko iyo sentare ya CPI yobakorako, baciye bavuga ati reka turavuye muri CPI. None uva muri CPI gute ugaca usubira New York? CPI ni New York. Ati ni munkurikiranire mu nyitire kino caha uko. None nibacita uko ko hacakurikira guhana, ninde azohana waravuye muri sentare ihana? Ico nico kibazo abarundi bakwiye kwiyumvira. Hanyuma 93 kuki batabanza guheza bave 62, 6 bagire 65, bagire 69, bagire 71, 72, bagire 88, bagire 93 n'ivyakurikiye gutyo, bagende bavuga bati turafise pake y'ibibi byose byakozwe, hanyuma ni mu biturabire muheze mutubwire ikibereye cyo kurikizwa, kugira ngo vy'ukuri mu Burundi hamenyekane ibyabaye. Aho byari kuba byerekana ko badahengamye, ata politike bariko bararondera, mugabo kujana bamwe kuzimira urondera bamwe, ati ni munyitiriki kandi waranavuyemwo. Jewe nsanga menga harimwo ibintu bihushanye. Murakoze. Kuri 72 harabavuga abatutsi cyane cyane bavuga ati harabayeho nyaribwoko ry'abatutsi 72. Hakaba bamwe mu bahutu bavuga nabo nyene bati ahubwo habayeho urya bwoko ry'abahutu. Iyo Arusha mwakivuze ko ico kibazo c'72. Ikibazo ciho bwoko muri rusangi, hariho article imwe twese twashize ku mukono, kandi nifuza yuko abagiye Arusha bo bitahura. Impari zarahabaye rero, abari Arusha twashitse kuri ingingo, ngira ndabasomere. Ndayisoma mu Gifaransa ariko ndaza kuyisubiramo mu Kirundi. Ku kibazo c'ihonyabwoko: néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la Commission d'enquête judiciaire internationale et de la Commission nationale pour la vérité et réconciliation, qui doivent être établis en application du protocole 2 du présent protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les parties avec ES, reconnaissent que des actes de génocide
des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques, entre guillemets, Hutu et Tutsi au Burundi. Murumva rero nta woja mu bashyize umukono ku masezerano kuza guharira ngo habaye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, twarabishyize ku mukono. Ni kubera ko abantu baguma baza kubigarukako kandi twarumvikanye yuko ivyo vyabaye tubishinze komisiyo zibiri zitegerezwa gukora. Komisiyo nationale pour la vérité et la réconciliation, uko twavuga tuti ivyabaye twarabibonye twaravyumvise, kuko umwe wese yaje agira plaidoirie ku vyamushikiye kandi birumvikana. Tambona impara arabivuze ati uwo wese yoba yarababaye afise uburenganzira bwo gushikiriza ububabare bwiwe, bwo kurega abanaba, ariko ubutungane nibwo buheza bugashinga intahe. Nta yindi nzira twashatse, niyo nyene. Urumva izo komisiyo zibiri zaragiyeho, hariho mu masolution twatanze ku bijanye n'ivyo bibazo no gusubiza hamwe kw'abarundi, iyo ntumbero irahari. Nivyo novuga ku kibazo ubajije. Izo komisiyo zarigeze zijaho zishirwaho? Tumaze gushika muri transition, hariho calendrier twari twashizeho, kuko nari muri komisiyo yari ijejwe gucungera ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha CSA. Twarashizeho ikirangamisi. Muri ico kirangamisi ku bijanye na Commission Internationale d'Enquête, twasaba yuko hatarenze ukwezi perezida yategerezwa kurungika ikete muri Nations Unies usaba yuko iyo Commission Internationale d'Enquête yoza mu Burundi. Tugasaba yuko leta hatarenze amezi 6 iyo Commission Vérité Réconciliation nayo nyene yategerezwa gushirwa mu ngiro. Ariko ivyagenze uko, ubwa mbere ku bijanye na Commission Internationale d'Enquête, President Buyoya yaratevye arayandika arayirungika mu 2002 ararungika iryo kete ryaragiye. Commission Vérité Réconciliation ntaho yigeze bayishira, haba ku kiringo ca President Buyoya, haba ku kiringo ca President Ndayizeye. Hariho ku gihe ca CNDD-FDD niho bashyizeho itegeko, ariko batarashirako abantu. Byafashe iyindi myaka kugira ngo iyo komisiyo ya mbere yarongowe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana ishigwaho, ariko nayo vyarayigoye gukora kubera uburyo, kubera na leta itabifashamo. Nivyo novuga vyabaye. Iyo Commission d'Enquête Internationale haratumwe ko ayandi makomisiyo, kuko hari abavuga yuko ijya raporo ya mbere itashitse muri Conseil de Sécurité, yarashitseyo. Kandi muri iyo raporo ya mbere ibintu novuga nyamukuru bashimishije ko abagize ijya enquête ya mbere byari ibintu bitatu: établissement des faits. Icya mbere ni le putsch et l'assassinat de Ndadaye Melchior n'abafasha biwe. Ibyo ni 1993. Kuko iyo ya raporo ya mbere yari ijanye n'ivyabaye 1993. Icya kabiri bashitse yuko kubatutsi ariko badashoboye kumenya niba abatwara Frodebu muri ico gihe babigizemwo uruhara. Icya gatatu kijanye na 1972
naho nyene hariho article ivuga neza ti nihaba competence internationale ni ukuvuga Nations Unies bemeza yuko haza commission irenga l'établissement des faits ikaja muri accusation ikaja mu enquête y'ukuri ntibaze bibagire kuraba n'ivyabaye muri 72 kuko amatwi abasumira ko babivuga nuko habaye ibintu bisa nk'ivyabaye muri 93 vyerekeye abava mu bwoko entre guillemets bw'abahutu nivyo bihari ivyo bitatu iyo raporo nivyo yashize imbere rero mu gihe iyo raporo imaze gushika muri Conseil de sécurité harabaye ingingo zafashwe hari kuri Kofi Annan yararungitse amakomisiyo atatu aza kuvugana na leta yari ihari CNDD-FDD ukungene commission d'enquête yoshigwa mu ngiro na commission vérité réconciliation mu ntango basabye yuko kubera ibi bibazo birengeye abarundi ko muri izo komisiyo uko ari zibiri boshiramwo abanyamahanga bakaza kubunganira hakazoba naho nyene tribunal penal international mu gihe iyo commission d'enquête sur les actes de génocide les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité yo kwerekana yuko habaye ubwicanyi bw'agahomeраmunwa n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko ivi ayo makomisiyo atatu yaratanze amaraporo ayatanga no muri Conseil de sécurité ariko bamaze gushika rero kubishira mu ngiro leta yarasabye ko haba une commission tripartite iyo commission tripartite yari leta yari société civile yari na Nations Unies leta ya CNDD-FDD iyo commission yarakoze kandi ikora nk'imyaka ariko leta ya CNDD-FDD ego cyane n'uwarongora komisiyo ya leta yari Ntanyungu Festus seconde par madame Ngenahayo François abandi muri société civile mushobora no kubaza nkaba nibizi Eulalie n'abandi ushobora kubwira aho bari kumwe rero iyo tripartite bayita tripartite yarakoze yaragize n'ama-enquête mu gihugu hose kugira ngo bumvirize abanyagihugu icyo bifuza kuri justice transitionnelle resultat bifuza ko zobunganira bose baravuze icyo bifuza iyo raporo irahari woyishaka na je narashoboye kuyironka iratomoye neza cyane ku cy'abarundi bashaka ariko bimaze gusohoka niho CNDD-FDD yiyonjororamo iravyanka ntabwo justice dushaka barahindura Musenyeri Jean Louis bashyiraho rero komisiyo ndayicariye rero aratumbereza neza iyo CNDD-FDD ishaka ubutungane bwayo nivyo vyabaye nivyo tuzi twasomye twumvise kugira ngo abarundi babimenye yuko iyo ubwo butungane dushakira kuri bose twashakira kuri bose mu masezerano y'Arusha bwarahindutse kandi bihindurwa na CNDD-FDD kumvo za politike itashemeye koko atari politike y'igihugu ari politike y'umurwi wifuza kumbure mu mipango yabo mu biharuro byabo kuguma ku butegetsi baciye ku binyoma no guhengama mu ntwaro no muri byose murakoze ubona ubuhokoro bw'iki kugira ibyo abarundi bumvikanye ku mabi yakorewe abarundi iyo myaka yose bije byaza mu ngiro bireke gukoreshwa ku mikino ya politike atakindi zana atari gusubira kuvamo ayandi mabi nk'ayo tumaze imyaka n'imyaka dukorerwa ubona hokoro bw'iki kuri iki kibazo nabivuze icyokorwa n'ibyo abantu bose baba bavuga amashirahamwe abanyepolitike nabo nyene barimwo benshi baragaruka yuko amasezerano y'Arusha wari umuti wari watowe kugira impari abarundi bari bafitaniye zitora inyishu
none abaje ku butegetsi ko ari bo baciye babisambura. Ubu rero ikintu cyari gikwiye nuko benshi muri abo nyene bagiye gusinya amasezerano basubira bakaba umwe bakicara hamwe, hanyuma bagasaba ababatumye mbere bakagaruka ni Tanzania no muri Union Européenne no muri Nations Unies no muri Union Africaine, hanyuma bagasaba yuko ajya amasezerano yuko yokurikizwa boyashira mu ngiro. Kira noneho hariho n'irya sentare ya yase mwabonye yuko yaciye urubanza bikemera yuko abahonyanze amasezerano y'Arusha ari barya banse kubishyira mu ngiro bakagenda guhindura ibyo bahindura. Jewe rero mbona yuko ku byaha byagiye birakorwa bamwe ko bidoga abandi bakidoga, enda nibemera ayo masezerano aje hagati, hanyuma habe abantu babakurikirana bazabiraba, ntibafitireho komisiyo nk'ijya bishiriyeho ngo ndayicariye ngo aze kuvuga ibi n'ibi n'ibi, hari n'ahavuga n'ibyo atazi n'ibyo atabonye. Rero mbona yuko twebwe dukwiye gushimikira cyane tugasaba yuko ayo masezerano yosubira akarabwa agashyirwa mu ngiro, ariko rero sinzi ko bizoba kuko bobo bafise intumbero bafise. Hanyuma kandi urabona ry'amasezerano yatanga ikigongwe cy'agateganyo, ariko bavuga igihe ayo masezerano icyo kigongwe kizoherera. Ubu rero cyaheze, rega bari bakoze ibyaha byose n'abarya baba bari muri leta bose bateza guca bafatwa kuko nta iminite bagifise ivuye kuri arya masezerano. Naho njyane rero mugabo Barundi ndabumva kuko urumva nabo nyene harimo abakurikiranwa. Reka ndabaha akarorero, nka Nkurunziza yaje ku butegetsi bamuciye urubanza rwo gupfa, hari nawe babona yatezwa kwikingira kandi yarikingiye kuko wewe urubanza rwamuciriye yagiye abwira abacamanza abaha itegeko, jewe naje kumviriza niho narindi bakabaramweza kandi zirya manza sentare itatezwa kuzica. Naho rero ngira nti Abarundi rero bagiye barya amasezerano y'Arusha, nabo rero ariko barasaba yuko hoba iyemezwa ry'amahonyabwoko, nabo rero bicaye hamwe barabicyokorwa, bashaka kudoda muri Nations Unies bose bagende bajanye baze gusaba bari kumwe n'abandi ibyo biyumvira. Nico rero je mbona ry'amasezerano y'Arusha atagiye mu ngiro batayasubiyemwo ngo bayakurikize. Ni ukuri inyishu y'Uburundi iyo myidogo y'ihonyabwoko izoza yama hari iminsi yose mu cyane. Noneho nuko nari nabivuze nuko nabo bibajijwe ku myaka yose yagiye agenda basa nuko atabakihari. Urakoze cyane. Umushinga ntawe bamvuyumvira hokorwa iki kugira ibintu bije byaja mu buryo ibyabaye abantu babyumve kumwe, ari ihonyabwoko ari ibyaha bindi ntaheranwa byakozwe bije byahanwa bije byaja habona na bene kubikora baje bamenyekana, Abarundi batebe baronka amahoro. Hokorwa iki kuri ico kibazo cyasubire kuvyurwa na leta mugabo igihe intumbero yayo ishakiye? Ikibazo burya kiragoye. Kubera iki? Kubera ko abantu baganiriye iyarusha bagashika ku ntumbero. Iyo ntumbero yaraberarawe n'umugambwe uri ku butegetsi kubera ko wifite yindi ntumbero. None hokorwa iki? Yakorwa ibintu bibiri bishoboka. Icyambere nuko bari abantu baganiriye bohindukira ku butegetsi bakabandanya iyo politike. Icya kabiri kindi cyoshoboka nuko umugambwe CNDD-FDD wemera ukaganira n'abandi Barundi kugira ngo bavugane ingene ayo masezerano ariyo yoja imbere agakurikizwa kugira ibibazo bive mu nzira. Mwumva inzira ya mbere cyangwa iya kabiri ari ihe yoroshe? Nta nimwe yoroshe. Ari nacyo gituma namba twaramaze kumvikana ko Abarundi bari batoye inzira nyayo.
haba hasigaye kwiyumvira tuti twebwe turavye hoba iki. Jewe ku bwanje icoshoboka nuko hoba iyindi leta yemera gushira mu ngiro ayo masezerano. urakoze cyane Dr Rugambarara, uri mu bari bagiye kuganira yarusha, wadusubiriyemo bimwe biri mu byanditse birimo, urabona ibiriko biraba ubu, ubona icyokorwa kizima kugira bije byatori byafata inzira ari giki uno munsi? Ikibazo nticyoroshye kuko ni byinshi bibategereza gukorwa. Ubwa mbere dufatire kuri iki kibazo leta yashize muri Nations Unies. Mvuga nti sinama mfata ibintu kuri kote negatife ku ruhande rubi, ndavuga nti ahubwo iyo ari opportunité kuri abo bose abari muri société civile, abari mu migambwe, mu masosiyasiyo y'imigambwe, ahubwo nimufatiye opportunité musabe yuko Conseil de sécurité yokomeza ibyo iyo leta yisabye, ariko ikabitangurira ku ma resolution iyo nyene yakoze kuri ico kibazo, kuko ama resolution arahari. Ama resolution kuri ico kibazo arahari, kandi nta kumira kijya kibazo bashize imbere, ahubwo nababwiye yuko muri ya raporo ya mbere hari ibibazo bitatu, harimo n'ico muri 72. Ni ukuvuga rero yuko umuntu ashoboye kwandikira, ari benshi bagiye hamwe bakandikira Conseil de sécurité basaba yuko ivyo leta yasavye niba yigarutse ko nihagaruke ya tripartite bari bakoze, hama bashinge rero ingene la commission d'enquête internationale judiciaire yoza gukora, bashinge ingene tribunal penal international yoja mu ngiro. Sinzi rero yuko iyi leta izovyemera, kuko yishize mu mutego yonyene. Rero aha niho abakwiye kubandanya iyo nzira yo kurondera ubutungane mu Burundi, kuko boja hamwe bakaraba ingene ahubwo boshimangira bijya leta yasavye, naho yayisabiye uruhande rumwe kandi ari leta y'abarundi, nabo bagashimikira rero bati leta niyo yari yabakumiriye mwebwe Nations Unies, twibemereye yuko muza gukora, tubasabye yuko mukora mukurikije amaresolution mwari mwamaze gutanga. Ikindi nacyo twosaba nuko abagiye muri CPI bokomeza nabo nyene ingwano yo kurondera ubutungane kuva ibyabaye muri 2015. Aho nukuri abarundi bokumva yuko abantu bariko bararondera ubutungane kuri bose, uko sinoza gukumira y'amasosiyasiyo arondera ubutungane ku bwoko bw'abahutu, bavuga ibyabaye muri 2022, ni uburenganzira bwabo, ariko bamenye yuko hariho n'abandi bababaye, abo barondera ibyo muri 1993 no muri 2022 ku ruhande rw'abatutsi, ni uburenganzira bwabo, ariko bamenye yuko n'abandi bababaye. Dusabire ubutungane kuri bose, ku barundi bose, nk'uko twabipanze mu masezerano y'Arusha. Ndashimikiye kandi ivyo abashingantahe Mbonimana Bamvunyumvira yarabavuze ku masezerano y'Arusha. Mwabonye yuko twasomye twese ibyavuye mu masezerano biratumbereye neza, atawushaka kwikumira ko amasezerano yari yabitomoye neza, hari hageze yuko bija mu ngiro. Murakoze. Dr Rugambarara, urakoze kuba wafashe n'umwanya, urakoze cyane. Murakoze namwe kuba mwantumiye. Umushingantahe Mbonimpa Pierre Claver, wakoze cyane kuba waronse akanya ko kudusangiza uko ubona kino kibazo. Mwakoze kwiyumvira no kwiyumvira icyo kibazo cy'inkoramutima gihanze Uburundi. Murakoze.
Ushinga ntahe bamvunyumvira Federico, murakoze cyane namwe kuba mwadusangije uko mubona ikibazo cyotora inyishu. naje ndabashimiye kubona mwantumiye kugira dusubire kuganira kuri kino kibazo c'inkoramutima ku Barundi. Murakoze. Murakoze mwese mwakurikiye kino kiganiro naho utaha.